inyuma y'indirimbo ni Busu. Uravyibuka yuko Freema Boy yarigeze no gukorana indirimbo na Eastern Niche. Freema Boy rero akaba aherutse no kumenyesha yuko uno mwaka peut-être hari ibikorwa byinshi azashira ku mugaragaro. Ndetse Freema Boy indirimbo yiwe rero andi ku mutima ni indirimbo ifise amasanamu meza, ariko ku murongo wa telefone w'ikiganiro cyacu Hit Music Today tumuzane Freema Boy. Freema Boy, umeze neza musaza? Umeze neza? Ego meze neza. Amakuru y'imisi Freema Boy? Meze bon kabisa, buda turaho. Freema Boy, kwanza big up sana ku ndirimbo yawe andi ku mutima. Merci. Kakugwe neza. Umuntu ariko arakumviriza kano gasongo cumenga washatse kuririmbira wundi. Mama Freema. Naririmbiye bose harimo na wundi nyene. Yes, ukisohora ino ndirimbo andi ku mutima Freema Boy, waya abantu ku bivanye na ubutumwa waronse, abantu bayakiriye gute Freema Boy? Abantu gushika n'ubu baguma bayikunda, bagumambira ati big up. Ni indirimbo ya bien, ituje, itambika, ifite n'amasanamu meza. Ariko gatoya ndakubaza ikintu kimwe, Freema Boy, uvuye ku ndirimbo yawe ni Busu yari imaze amezi 7 utarakurikiza iyindi ndirimbo, ntubona ko wari wacerewe gatoya gushaka kumugaragaro iyindi ndirimbo? Nari bon kuvuga 2025 sinakoze cyane uko habayemo challenge nyinshi kuri jewe, donc habaye aga challenge gusa gato mugabo ubu bikorwa nari mfise nabwiye abafana banje yuko inyuma y'amezi 3 nce ndabaye indirimbo. Ubu rero tuvuye kuri indirimbo andi ku mutima, hari imigambi wowe ufise yo kucukurikiza iyindi ndirimbo nyaburya tukiri mu ntango y'umwaka? Yani collabo ya Jena Stanish Shibanga. Izo bari collabo ya kabiri mukoranye na Estanish? Ni sister n'umukobwa twakoranye, aririmba neza kandi ndamubana umushikanje, donc narubashe nafise na talent. Nawe nyene igikorwa ca mbere twarakoranye cyaje kimeze neza, hajya mukoranye collabo igira kabiri nuko mugeze gukora ikintu cyiza. Nizere yuko n'indirimbo izoza iri nyuma andi ku mutima nezo zimeze neza. Yes. Yes, andi ku mutima uno mwaka niyo ndirimbo twavuga yuko wahereye ko muri uno mwaka mu ntango y'umwaka wa 2026. Ego. Muri uno mwaka Freema Boy, hari imigambi twoshobora kubona Freema Boy akoranye collab no muri ivyo hanze y'igihugu? Deja narajeje gukora na collabo, narajeje gukora no muri Legend muri Tanzania. Donc benshi baramuzi, no muri Legend twakoranye, iyo kanda ico gikorwa kanda gishimire Big Boss Pasi, manager wa Tokyo Chat. Donc nikuvuga nakora indirimbo na Aslay. Aslay ego mugabo niri mu maboko yiwanje, nakazi karacari mu maboko ya management. Si management ni barashira habona, mugabo tumaze gukorana kwanze gikorwa n'abantu n'abarundi basanzwe baba mu gihugu cya Canada, bafise na brand yabo Tokyo Chat. Nikuvuga yuko bagiye kubibona byinshi, tuzogira lancement ya video izo so ya Aslay. None nibo basigaye bagufata mu mugongo cyane? Bazobimenya muri mu kwezi kwa gatanu harageze, kuko bagiye gushira sije nyene ndi muri yo manage muri yo nuze yabo company yabo, ari n'abandi baririnzi babiri bagiye gushira abona, mugabo bo bari muri business. Kumbure bazobabwira ko hari management cyane ni ibikorwa tugiye gukorana ku vyerekeye brand yabo Tokyo Chat yabo.
Yeah. Freema Boy tugiye kuvuga tugiye kuraba ku bikorwa vyawe turabona ko si kirenga cyane nkuko twovuga nk'umulegend umuririmbyi wa kera mu muziki mu mwuga wo kuririmba wowe kubwiwawe wibaza yuko niki gituma udasora ibikorwa byinshi ku mwaka gusumba abandi baririmba. Merci. Sule, urabona ubu muziki ni business. Umuziki uburariha. Donc aro gusora imiziki udafise plan canke udafise ukuntu umuziki wawe kwinjiriza usanga ukura sesagura. Ivyo nivyo vyatumye abaririmbyi benshi basubira inyuma barakoze cyane mugabo inyuma na kintu na kimwe cyabindirije. Rero ufuma ukora indirimbo imwe ufise imigambi n'izindi collabos ushaka kukwegeza kuko mu Burundi igituma abarinzi badafatisha cyane turimana amakolabo murigungira muranga gukora n'abandi baririmbyi ya amakolabo donc icyo nicyo gitumye n'umuziki urabona exemple ushaka gukorana indirimbo n'umugenza ugasanga wewe ujya mu petro ukuragani wa agushize kuri tankandi ugasanga wewe cyangwa urashize ujya mu petro kuri tank rero iwacu suko abaririmbyi baribanira sana niyo mpamvu twabonye ati ibikorwa ndabifise uno inyuma andika umutima fise amakolabo ane donc bisigurana ni indirimbo zizoba zifise na projet umuntu akavuga ati genda ndasoma n'umugambi kugira ngo platform zinjize amahera okay. Freema Boy ndi ku mutima yamaze gushira ku mugaragaro indwi zibiri zirashize office abarorezi baba ibihumbi 4 kubwiwawe nka Freema Boy wibaza yuko bano barorezi bakwiye canke ahabuziki kugira tubone uri mu bihumbi amajana. Merci. Urabona iyo ndirimbo ya Sose sinagize media kuko jewe iyo ndirimbo mu bisanzwe si nayisohoye nagombye nsore indi EP y'imiziki ine mugabo nico baba cyambwira ati bo badusore andika umutima mugabo target yanje ni indirimbo nziza ubu abantu bakora ikunda bodo nizere yuko ko uno munsi ndonse nakanya ko guca ku radio nyi nkunda iradio kandi iri mu ntara ya Rumonge dukunda bisigura yuko indirimbo reka abantu bayumve abantu bazokuma bayumva kubera ni nishasha donc na je kubwiwanje na mwanya nari busy cyane kugira ngo negire promotion mugabo nizere keka mu imisigaye mfashe kugira promotion ndabimwe Yes, Freema Boy kenshi usohoye indirimbo ushira indirimbo ku mugaragaro ifisa amasanamu wewe hari aga strategy hari uburozi uhora ukoresha kugira wame ukora indirimbo n'amasanamu Sule abaririmbyi enda kubwire abaririmbyi bafite target ari umuririmbyi asohora indirimbo audio agasohora indirimbo ko ashaka mugabo je urabe kuri YouTube yiwanje na audio iriko bisigura gutya ni target niyo mpamvu nako nabwira abantu ufise target y'indirimbo urashobora kuyikora audio video ugashira hajya kugira ngo umufana wawe abone igikorwa cyaho kiri babone ingufu ukoresha n'aba boss nuzuza kugufasha amenya ati ujya mu type yahora akora video audio naje kugufasha kuri audio agufashe muri vyose me iryo nibanga ryo muri nje rivugira nga mugabo nibikorwa gusa bivuga ego Yes, Freema Boy sinzi ko hari niki ubwiye abakunzi ba Rumonge ku ndirimbo yawe andi ku mutima abantu bari kwatwumviriza ubabwiye iki nakahe kamwe ubateye ndababwiye ati soon ndi mu bikorwa kandi ariho project ya Jeff Maboy na Musamaria Daniel nibisigura yuko ubu tugiye gukora mu ntara zose donc dukora ikintu cyose kimeze neza je mu misi yeze nari ngaho mu Rumonge naje private naje gusa mu vyi wari nyegeje naje kimyaki umuntu yabimenye ko naje ni Musamaria me bikuvuga iyo uri mu bikorwa uramenya ivyo urimo abantu bamenye ko ndiyo mu Rumonge ari Musamaria mwe nundo bita ndabibagiye umurinzi yaririmbye indirimbo ati bora nyeto ninde nani ara Vincent yes ara Vincent voilà nabo bantu nibo bamenye ko naje mu Rumonge me bisigura yuko
ndafise project vuba na Musamaria, ni kuvuga ngo dukora ikintu ca bien. Musamaria n'umuntu afise na talent, nizere ko bizogenda neza. Yeah. Uti rero abantu bariko twumviriza bose bakurikirana ibikorwa vyawe. Yeah, ba supporting Frima Boy, nizere yuko indirimbo ndi ku mutima ni shasha, bayumvirize après bame commentaire, ikintu baza kumvamo je ndakukurikira commentaire. Ba commentaire nzo zituma toga barindi duhindura ibintu. Wabonye indirimbo kuri page batwandikire batubwire yuko ebana ahanye mugira uku je ndakunda ama idea y'abafana bizogenda neza, kandi mu bantu nkunda cyane bashaka bafise na vision yo gushikana umuziki wacu kure, niwe urimo bagukomera amashi orashoboye. Jewe reka nikomere, baranyanga reka nikomere. Ari ikintu wagize ndakurikirana ama top 5 yiwawe, werekana abaririmbyi bo mu ntara ya Rumonge, abari mu bikorwa n'abatariko barakora, uragerageza kuduza meme kwereka basubira mu bikorwa bakwishimire, kuko ivyo vyakora abakekera mugabo wewe uwo barakwifitiye. Donc uko uragerageza kubereka aho umuziki ugera. Ico nobwira abarindi yo mu ntara ya Rumonge, bakore bareke kumviza amajambo y'abantu, bashira ibikorwa bivuge. Yabo. Yes, asante sana Mr. Frima Boy, reka ndagushimire cyane kubona waronse umwanya wo kuma tukayaga ku bikorwa vyawe vy'umuziki na cyane ku ndirimbo yawe Ndi ku mutima. Merci, ndagushimiye na jewe Sule, Imana igozagire. Asante sana ebana, ndamukirize abasaza bo mu timu Frima Boy mtakura yano. Jamani. Ndababwira ko batojeje guca kuri iyi boro, kandi ko bwami nyene bukomeye cyane. Ndababwira. Asante sana Frima Boy. Merci sana. Yeah.